Malegero nzane bijya baraturi hari indani bwera. Mabugenda bukuzana meje ko zibyomba. Kandi kibazo cyawe genda vugiriza nzane ngoma nigire. Mabujewe ni muntwari bije. Gama bugenda ndiko ndakora bimwe banze kemaze ndabihetse hama ndakuzanira ibindi. Cyane babaza ko ari umpembe. None cyambere kimbe. Koje naho ubwizuragenda kugura kwa makara ujya bo hepfo. Niwe arangura amakara ameze y'imikaratusi nkayo mpekenya mugabo uragenda gupfa kugura kwa kajya gakobwa hajya haruguru kafise amakara usanga mengo ni biti ushaka genzo zenda hekenya nkuye hewe ashare kako we nimvugira amakara ukuntu yabuze nyene Oya makara ujya hepfo sanga fese miye mari dissolve wowe no komeza Ngwa hano. Abuje nari nabikubwiye. Nari nabikuva hirya yeje ndakubwira ati uyu mukobwa uyu muvukanye arafise inda ukamparira. Uyu mukobwa arafise inda ukamparira. Raba. Oya pana raba. Ndakubwira ko ataha ijoro ndakubwira ko ntamenye yabavuye nagira ngo ndavuze mugaca munsamira hejuru raba Ndaza ko ndabonda rota ari ibimaleze mwavuga n'ukuri nko musazi wo mwumva nemumarize we n'umuntu siba ko kwere aje bundi ndakumanukanye ruguru wafurutanye wabaye nabi ugazibuje umurutangiye kwisiga urakeye mama kuva jari wambara impenerezo nkizi nakubwiye waje kwidandaza rero ubu rero naho uragamagamye unarose kwa mukuru wanje n'umuzezi uranzaniye ko rero jubona ubuzima ngiye kubugira ntiyaje uri murarukishwa nikigaha nzoka none se Jinda shaka kuvuga nawe ukaza kunzanira ivyamayoka ngaho we niwe ugwaye inzoka rero urumva rero ubu ibujumbura niwe wagwaye inzoka wenyene Mundabi ari Uraze ho tumaze imisi tubona umuceri hagaze yuko tuwurya wivugisha ugiye kuzana ivoka uco hariyo wagiye kuzana ivoka ari ninduri nawe umvotangwe no umviriza rero nta maje mu meshi nshaka nkeneye itikere gusubiza muhira ntajyo mbuze jewe sinzodimikiza nawe ngudimikiza ntitura abagore bo mugabo mwingaha muri inonzo itike ndagonderaje ndayiguhe no muhira uduwuge kandi nta bya besede ngiriwe n'ubuntu n'umugabo ni hari akuzanire kamarikusi mu nzu kamarikusi sheri ngo hano ngo niki ndekura sa nibiki Oyaje honda jambaye nguwo arise kumba afise umuzeze yahora yirwa ryajoro yirwa ratankaguma mvuga nti umukobwa agenda nakazonkwegera ubu rero ayo matako yiriza hanze yagiye kuyanda kwibarabara nguwo yavyaye afise inda bosi wataha ijoro nawe agataha irindi watiba nawe agateba nguyu wamengo n'umugabo wamengo muri abagabo babiri sima rizo pfuma uvuga ko mutankine ngaha muri guma mumbe none ubundi bwo uraharara se ari muri muraharira nawe oya banza mureke je ndi mudaharira nawe nye n'urugo nahishikira kazima agomba genda uhari uzobisura uravuze ko ufise umwana mu none afise umwana bisigura kudashavura kirazira gushavura oya nawe urabembe amakosha umva rero uyu ni mutoyi wawe sivyo abavyeyi bazohava bavuga ko twamufashe nabi byoroshe ujya umutima menyo tubibanze tubirabe urafise imbanyi nivyo nivyo ariko arambwira ngaje nta nivyo bane barakubwira kandi je nabibonye nubu reka je ngene kugura reka je kugura kandi agapima je burabe ko zirasanga afise inda mu gihe rero bitapima oya mu gihe rero bitaraboneka ko ari ivy'ukuri panza mu mureke abanza atekanire he kuko usanze afise inda ukamuturubika ikavayo baradufunga mama ego kwere awaye mutenta wazi mbere kumva yibyo je ntapfa genda haraye ni yinjira tori ibintu byiwe je ntaharara mu mwiho nasohoka genda nkuriraho turabagore bose ba oya banzure ejo ho hanze nibazoce bavuga ko twose turabagore oya reka tubanze none numugore wawe wayimuteye uramuhutse
nagenda banza muzane niba akeneye kuguma ngaha nagenda muzane yisigure hama avuge ati jewe aramuzi yavyemeye kwa mu aha niba rero mwabyemeranije nagenda muzane ngaha nagenda muzane nico nkeneye bitabaye uko abana hanze ingonda sheri jewe singeza je twanze tubyumvikane tubiri tuvurana ubupfu tuvurana ubupfu hehe sheri mvurize ndakubwire ntavyo nkeneye ngaha ntavya besede ngo menda mwirukane ni muteye wa nanje ndabishigikiye ko tuzomwirukana ariko buke mukiyere buke tuzomwirukana gute Ngiye ku kazi. Wese nakwandikiye none ko ukunda gukina ikintu ushaka tuvugana. Ushaka tuvugana iki ngaha muhira wewe? Ngo ntari umuntu numwe ubona ahari. Yagiye madame. Je nabonye yagiye. None ushaka erega. Shaka amafaranga pana ngo nshaka nje nshaka amafaranga. Kandi naye nabikubwiye mbona umengo wisha amatwi. Mviriza. Jewe urazi ko jewe amahera nayaguhaye keshi ariko ubu ntayumvise madame nawe yayansavye nayabu none mutanga wabiranda reka je tujya ndinda bagenda bana n'ubuzima bwanje n'ubwo umwana wanje ari mu nushaka yiki nyene ibintu byinshi we nabona ko inyama guma shaka inyama umwanya wose kandi nkene no kuja kuri fax ntiyaragera kindi naco nkeneye kandi ko nkura ngaha mwinzu je aha sinabandanya umfe none habaye kandi nkeneye inzu nziza apara kumbwira uko jewe cyari byose baravuga nkeneye inzu nziza kandi ije inzu nk'iyi nano bamwe n'umwana wanje none ukeneye ko ndagupangira pange zibiri muri iki gisagara cya Bujumbura mbandanye mbana na mukuru wanje ubuti ningena meje ngo ni igikoko ha je ndikunda nicyankunda no nkunda ubuzima bwanje sinzi ni cyamfashe ngo ndagutera inda none ahubwo nyene sama daimoni yawe amaje nakuzuye sinari navyanze ahubwo nje yo menya yuko uzozurangura nko sinari gufanda navyemeye baranampatije urabiza ngo wafashe no kumvuva umviriza rero ntabyo kumvuva vyabaye ibintu none nyimye amafaranga umviriza cengiye kuyarondera wavyumva neza nzogufata neza ariko ugumye ibanga wabyumva umukobwa mwiza agirwa nibanga shaka umere nk'abandi bo kwibarabara hama umwana ntihavuka arabuze sha bigenda gute umumpenda shaka kungira iki none sinabonye abana biwanyu bavuka basa niwanyu azosa niwanyu tuzosa wibaza none hama Jones. Ushaka cyose nande. Napa. Nabiwanyu. Mviriza. Wowe nzogufata neza ariko ugumye ibanga. Je nkeneye amafaranga nta kindi kintu ushaka. Kandi nizera kuza kuziyazanye. Kuko utaje yazanye n'ubundi ibindi byose ndabivuga. Je nkeneye amafaranga. Oya mukobwa humura ntavyo uvuga ufise. Ntavyo uvuga navyumvise. Ego kwe. Zina rya Mungu. None ucuvuga jewe nakugiye ko uri mvegenya ry'umutama ati umutima wo kugumuja guhunahuna wazivye kumbura inda yakugeza kwa runo rugero nizira ry'Imana bikabyoherera ha muduhamba mu kinogo kimwe ego kwe banzure ntavya banzure kumbe rero niyo yari inda yawe uyu umanuka ku gitanda yari inda yawe kuguti ni wari wamuteye inda rero wumvise nabi sivyo Sheri nizira ry'Imana kumumpamba guhera uno munsi nta nabagore babiri babana mu nzu umpenda ngo narizigamye ngo je ngo urumva ngo narifise ikibazo ngo hama ngo ndagwara baramvuze mu kwivuza rero watangiye kwipima kunshira no kunshiriza uza kwipima no kuri muto yiwanje ntavyumviriza ubu ruraje ruca abagabo kuneza yiwiwe mumve imbere mumve mu maso inda yagusambi wowe agashaka makanya rero ndakubwira wewe nzamure hapo jamaa nkwereke ako gakotora ndakamariza Sheri uri muransuzu kuja mu muryango uransuzu siwe wamuzanye none siwe wamuzanye
murekure niwe cyumuntu kandi mwese mufise witera imanza yarongoye abagore babiri banza reka tukwereke banza mureke rekura genda hari soka iruke banza wabonye ibyo muri ko murata hasi icara hasi iyi ntambara n'uyi ndavuze nticara hasi oya ndayifumura ariyo nemera iryo sindayemera yikureyo rero ndabona washatse ab'inzobe ubu rero kudukuranya ibara rya mawe rirayaza atuma yica je ntarara ngaha turiruka mpaka kandi ibyo ndasindayemera iryo mukobwa mutakumye ngo baragufashe ibyo twumvikanye bitarajya mu ngi kumfata gusa aho ahubwo mfashe mu kaniko Imana ishimye ko banagufasha hakiri kare tutari bwumvikane ngo amahera yakwize mbiritsa inusu y'amahera narayiguhaye maretso igenda utegeza kwemanga ko ari rwawe nubwo no emanga nabonye iruka kuri rya gasheshe mbonye aho ni wemera ibyo Israel akweretse kuko biragukwiye ndiwe habiri umukobwa nge n'amareza nge God have mercy upon us. ntibiherera ngaha